umuntu muri no rugendo. Owe ndumva rero wewe pasteri wewe ndumva imigisha myinshi yawe iri hano muri kino gihugu ego mbega hariho nk'abantu pasteri usanga bari hano muri kino gihugu ca Kenya ugasanga bamwe baje bava nk'i Burundi canke baje arabarundi kazi canke abarundi baje bava mu bindi bihugu ugasanga kuko ukwizera kw'ibihugu ukuntu umuntu aba yarakiriye agakiza n'ivyo aba yarashize mu mutwe wiwe ahinduye igihugu hari gusanga mengo biratandukanye gatoya hari nk'umuntu usanga ari hano mu gihugu atigera aja kwishengero narimwe gusenga akavuga ati oya kuno mbona kumbura abakenya bigisha cyangwa ko numva ku matwi bigisha cyangwa inyigisho zabo numva mengo sindongoye kuja muri aya mashengero yabo mbega barahawe kazi wao karibu sana. Turabaramukije mwese mukurikirana ibiganiro bya Cankuzo TV twizere ko mumeze neza hano mu buryo bwanje murabona ko turi kumwe n'umupapa araho sinzi ko ari umupapa sinzi ko ari umusore byose arabitubwira mu kanya kumbure bamwe abamuzi ni byiza abatamuzi nabo arashaka kutwidondora amazina yiwe mbega mwitwa bande. Nitwa Ezekiel Miburo nkaba naragiye ubuntu nkabandi umupasteri yego nkabandi nkorera ngaha muri Kenya ndi Murundi ndi ngaha muri Kenya niho mfite ishengero akaba ndarikoreramo wambaze ngo ndi umupapa ndumushinga ntahe ndafise impeta umuntu yibonye icumenye cyari cyo izisigura okay ndafise umudamu nagira ubuntu ndonka umudamu w'umukenya twubakanye n'umukenya dukora umurimo w'Imana ngaha muri Kenya aha Nairobi aho bita Dagoretti Satellite hafi yaho bita Kivuli Center mu gace gatoya bita Kabiria. Kabiria nawe aho rero uvuze Kabiria nce numva location kubera niko ngerageza kwiyumvira Dagoretti nce numva rero Kabiria uburenganye ugendana Ngong Road Kawangware hama ukaca winjira urashika Kawangware ushika Wanye wanye ukacongera wanye nawe ugenda Kawangware ukashikaho bita BP uca winjira Satellite hose harasika. Okay pastor ni pastor Ezekiel Miburo pastor Ezekiel Miburo hari abantu benshi kumbure bumvise ko usanzwe gukorera Imana hano muri Kenya biga gukorera Imana hano muri Kenya biroroshe canke biragoye kuvuga tutangura umurimo w'Imana. Kuvuga ngo utangura umurimo w'Imana novuga ko kuko sishira hamwe giwawe n'igikorwa c'Imana kuko Imana ari yigutumye biba vyoroshe kuko Imana izana abantu ikaguha nawe ukorera ko ndibuka ko twe dutangura itorero nta twari dufise dukorera ariko twarasenze Imana iraduha aho dukorera iraduha Kabiria bisanzwe hano dukorera ntihakunze kuboneka ibibanza by'amashengero ariko twebwe kubera Imana yari kumwe natwe hari umuntu hari yubatse inzu yagomba gukoreramo hospital ibitaro bica biranga Imana chatira mu buryo mu iyo nzu rero binatangaza n'abantu benshi kuba hano dukorera bari bazi ingene ahantu turi ingene bikorwa n'ingene twaharonse bigatangaza mugabo jewe ko nasenze Imana tugasaba Imana aho dukora kandi dukora umurimo w'Imana ariyo yadutumye yari yarategekanije aho dukorera biroroshe rero iyo uri kumwe n'Imana biroroshe kandi Imana ariyo yagutoranije kandi ariyo yaguhamagaye nta kigoye kirimo. Ego none pastor Miburo mbega mwoba mwari musanzwe mukorera ni Burundi nyene igikorwa ibango ry'ubupastori canke iryo bango ryashitse canke ryabaje ko mu gihe mwari hano muri kino gihugu. Urakoze cyane je ndi Burundi kimwe nare nkijijwe mbere sinane bwana batizwe ariko ngize amahirwe nza muri Kenya ndibuka navuye Burundi ndiko niga ibintu by'umubatizo ariko sinari bwabatizwe cyanza muri Kenya ngeze muri Kenya ngirwa amahirwe ndabatizwa biraza ndonka n'ubupasiteri ndonka n'umufasha muri Kenya urumva Imana yari kumwe nanje
muri kino gikorwa muri no rugendo. Owe ndumva rero wewe pasteri wewe ndumva imigisha myinshi yawe iri hano muri kino gihugu. Ego mbega hariho nk'abantu pasteri usanga bari hano muri kino gihugu ca Kenya, ugasanga bamwe baje bava nk'i Burundi canke baje arabarundi kazi canke abarundi baje bava mu bindi bihugu, ugasanga kuko ukwizera kw'ibihugu ukuntu umuntu aba yarakiriye agakiza n'ivyo aba yarashize mu mutwe wiwe ahinduye igihugu, hari gusanga mengo biratandukanye gatoya. Hari nk'umuntu usanga ari hano mu gihugu atigera aja kwishengero na rimwe gusenga akavuga ati oya kuno mbona kumbura abakenya bigisha cyangwa ko numva ku matwi bigisha cyangwa inyigisho zabo numva mengo sindongoye kuja muri aya mashengero yabo. Mbega barahawe kazi wao? Karibu sana. Uburi Murundi, uburi Munyarwanda, uburi Mukenya, uburi Musudanisi, uburi mu Ethiopia, uburi Muzungu, karibu sana. Mu nzu y'Imana, ishengero ryanje rivuga ni inzu y'amasengesho ku bantu bose, nticyagura. N'umuntu wese akeneye kurondera Imana, afise inyota yo kurondera Imana, yumva muri we agomba kuba hafi y'Imana, uyo arakaribishijwe kaze dusenga Imana. Kuko mu nzu y'Imana nta gukumira. Ubundi bwo mu nzu y'Imana hakenewe abantu bose, abanyavyaha, abantu bose baremerewe n'ibibazo, abantu bose babuze intege kugira ngo baze bihane, Imana bababarire, baze basubizwemo intege, bazi Imana ibongeremo inkomezi. Barahawe ikaze ahantu hose umurundi ari, uri ngaha muri Kenya wumva ugomba kurondera Imana, wumva ugomba gusenga Imana, kaze. Ugomba kwisonzesha, ugomba gufata amasengesho y'iminsi 3 uri ahantu ha wenyene, kaze. Kuko ku rusengero aho nkorera haragutse, uzoza urahare. Hariho ndafise na gastofu ushobora gushuriza akacayi umuntu mu gihe acitse intege ari mu masengesho ukanywa amazi ashushe ukaronka intege. Karibu cyane. Ego mukozi Imana, reka novuga tubashimire cyane, kandi burya Imana ni nziza kuko kuduhuza namwe irafise impamvu. Nizera ko abakunzi bacu bazobona byinshi imbere bibavako, byiza bibavako. Nizera ko guhura kwacu namwe kudahereye ngaha kuri ino video ya mbere abantu bariko barabona. Hama hariho nk'abantu bamwe usanga bari kure gato ya Nairobi, usanga bari nko mu ntara zindi. Hari n'abantu usanga batari muri Kenya, usanga bari mu Burundi, kubera turarabwa n'abantu benshi bari hanze y'u Burundi, kuko uraje ma social media yarakoze ikorwa gikomeye cyane. Hari nk'umuntu usanga ari muri Amerika adashobora kuraba RTNB, adashobora kuraba #TV, akaca akunda kuraba ibiganiro babona kuri YouTube. No kuvuga rero nka wewe urafise igikorwa gikomeye cyane. Hari nk'umuntu usanga afise utubazo kanaka, akeneye amasengesho, akeneye gufashwa, akeneye impanuro, akeneye bajya bita ngo abavyeyi bo mu buryo bw'imwemo. Urumva kuko iyo umuntu ari mu buzima nk'ubu turimwe mu isi ahorana twinshi kabisa. Hari gusanga ya debukiwa, gusanga ntanashobora no kuja gusenga, ariko yumvise impanuro z'umukozi w'Imana ugasanga arasubijwemo intege. Inimero zanyu zoba zemewe gutangwa kugira ngo umuntu ashobora kubitu cyane rwose zemewe gutangwa. Nimbere ko no tanga inimero urashobora kundonka kuri umuntu ashobora kubatora gute? Muga imbere yuko tuvuga ingene bashobora kubatora, mbega ni ibango ry'ubupasiteri gusa canke hari ikindi kintu mubifashanya? Kuko nimba nihenze mengo hariho ibindi bikorwa maze kubona bijanye nje nagira mvuge ndumuririmbyi, ndaririmba indirimbo zivuga butumwa. Urashobora kuzikurikirana kuri YouTube. Urashobora no ndafise n'ahandi hantu mvuga ubutumwa mu Giswahili kuri Mutani Radio. Uravye kuri Facebook yanje urashobora kubikurikirana. Urashobora kumenya byinshi ni uciye kuri media Facebook, YouTube, Changuzo TV. Uzomenya byinshi ku byerekeye Ezekiel Miburo, mukozi w'Imana. Nk'umuntu avuze ati ngiye kuri Facebook no kwandika Ezekiel Miburo nkamutora canke bakwandika neja cyane wandika Ezekiel Miburo. Hama YouTube yawe canke mbega igikorwa cy'uburirimbyi cyoco
ubifatanye n'ijambo ry'Imana birakorohera biroroshe cyane kuko Imana ibirimwo birakunda kuko nta kindi kintu nkora nta wundi murimo ndabivanga ntari mu ivugabutumwa mba ndiko mu vy'ishengero nk'abandi mu byo kuririmba yego biroroshe cyane kuko Imana irampa inkomezi Paulo yavuze ngo vyose ndabishobora nshobozwa vyose n'umpa inkomezi yego hama rero nk'ubu umuntu aje kuri YouTube akarondera indirimbo zawe niho ziri amazina ni Ezekiel Miburo kuri YouTube ndafise na album nshasha iri kwiraza iri muri studio ndibaza inyuma y'indwi imwe zimwe zashobora kuba kuri media YouTube cyangwa TV Facebook yes. Okay, none abakunzi bikorwa byawe turetse ku reka tuvuge mu ruhande rw'umuziki cyane abantu benshi barashobora kuba bakoze mu ndirimbo batazi kuri umupastori mbega abakunzi b'ibikorwa byawe by'uburirimbyi babasaba iki no basaba kumfata mu mugongo ku likinga ku sharing kuzisambaza ahantu hose batibagiye no kugira subscribe kandi urazi ko ari ibintu bishikikira umurimbyi yes na cyane mu kino gihe nivyo bikenewe ego kugira ngo nane sike ku rundi rwego ego abari mu mahanga abafise uburyo iki gikorwa gikenewe uburyo intererano yawe izotuma abandi bantu babona ibikorwa nk'ibi nabo bahimbaza Imana nabo bifuza gukora igikorwa nk'iki ego kandi bizodufasha no nk'abarundi bari mu Burundi bifuza gusohora indirimbo bizodufasha kubakira kubashigikira kugira ngo nabo basike kuri urwego ego hama mukurangiza twizere ko hari ibiganiro bizokurikira mu nyuma tuzobaha reka turangize dutanga nk'akanimero kawe kuko umukozi w'Imana abantu barashaka kukwitura ni nk'akanimero kawe ushaka kugatanga cyane ka WhatsApp yego no busandwi 12 amajana 7 109 0712 700 109 yes. Iyo niyo nimero ya WhatsApp bashaka gutorako ego Pasteur Miburo Ezekiel reka tugushimire ku mwanya wawe reka ikino kigano tukigire kigufi kuko mu misiri imbere tuzoshaka kumviriza cyane n'ubutumwa bw'iwawe hanyuma ndazi ni ntahe ni nyinshi imbere ni nyinshi tuzosura duhure kandi dukore ibindi byinshi kandi bimeze neza tushimira abari ko baradukurikirana subscribe kuri Ezekiel Miburo YouTube subscribe ni ibintu byiza kuko bira boostinga igikorwa cy'umuntu biratuma YouTube ishobora kumuteza imbere nawe ibikorwa byiwe bikagera kure liking comment partage izo ndirimbo zishikira abantu benshi ubutumwa bushikira abantu benshi muri no minsi abantu barakeneye ubutumwa cyane hama abakunze ba Cankuzo TV nabo bariko baragukurikirana wabwirike muhezagirwe cyane mushishikare gufata umugongo Cankuzo TV kugira ngo ishike aho igomba gushika ntibibe kuri YouTube gusa ahubwo ibe yenyewe ibe channel nyene ikomeye media ikomeye kugira ngo mu minsi iri imbere n'abandi bazoronke uko batanga ibiganiro kuri Cankuzo TV ni mfashanyo yawe mu buryo mu majambo mu bikorwa kuyisharinga n'ahandi hantu hose kugira ngo abanyagihugu n'abandi bantu benshi bayimenye bayiteze imbere yego muhezagirwe cyane turabakunda tubifurize vyiza aho muri mugubwe neza kandi umwami Yesu ashishikare kubarinda no kubazigama mbarikiwe sana murakoze cyane Pasteur Ezekiel turabashimiye twizere ko n'undi munsi tuzobatumira mukatwitaba cyane rwose murakoze cyane